kwiyandikisha kuri nanjye ndaririmba edition ya kabiri baje kuri isanamu.com urumva bazukiyandikisha hama hari n'abandi batazi ngo .com nibiki ibyo nibiki ariko tuzobashiraho amanimero kugira tubaha amalien mujeho mwiyandikisha hama abantu bose bazi kwiyandikisha courage ngwino werekana talani wawe na utazosinda werekana Burundi werekana ko abantu uzi kuririmba hari peut-être hari abantu bandi bazogutorana muri bajya abantu uzi kuririmba ngira bagufasha c'est pas parce que nguzo uwa mbere no nuzoze kwiyandikisha uvuga ati je ngiye kuba mbere nka ama n'ubu wa mbere ucika intege no muze ku bwinshi ariko je cyo ndabemereye je nzobafasha abazosinda je nzobafasha donc muzoze mwiteguye ndazi ko mufite talent ndazi ko Burundi bufite talent ntugwanire kuba uwa mbere ariko ugwanire kuba le meilleur parce que hari aba meilleur bataba ba mbere hari abantu baririmba baba ba mbere mugabo baririmba n'importe quoi bakaba ba mbere mais wowe cyo no gusaba nuko uba le meilleur uzoze kwiyandikisha werekane talent wawe ndazi yuko utazobura umuntu zo kuvuga ati ujya umuntu ararimba neza ngwino. Hello bite yasoje ntibaza murameze neza nkuko bisanzwe. Jewe ni Twetelo Sigdemana canke Demana. Anye ni kuri Plateau Desta kubufatanye na Azwan Lead Service Company nkuko bisanzwe wifuza amafoto meza yo kugwego egera studio ya Azwan ni mu Ruziba haruguru y'isoko haya kwa Dosti nkuko wirongere amafoto meza yo kugwego. Ni jewe ndakubwira amakuru nk'aya mashasha agezweho ari ku mwanya atawundi muntu numwe ushobora kubona yakubwiye canke ngo ayakwereke ku mwanya nk'uku. Reka ndakwibutse yuko umuririmbyi Big Fizzo amaze igihe kitari gitoya ku mugabane wa Burayi iyo yagiye gukorera ibikorwa byiwe bigiye bitandukanye mbere n'akaruhuko hamwe n'umuryango wiwe. Nka kino gihe umuryango we ukaba umaze igihe atari gitoya umaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ariko umuririmbyi Big Fizzo wewe akaba ataratahuka gushika kuri uno munsi bivanye nuko abandanyije gukora ibiteramo bigiye bitandukanye ku mugabane wa Burayi aho bimwe yagiye abikorera mu Bubiligi ikindi giteramo yongera gikorera mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi w'ejo itariki 11 Ruheshi umwaka wa 2022 akaba afise igiteramo muri Norvege. Nyuma y'ico giteramo akaba hitezwe umuntu wiwe gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho naho nyene afise ibiteramo bigiye bitandukanye. Akaba afise ibiteramo bitatu bizoba guhera itariki 1, 2, 3 mu Kakaro aho igiteramo cya mbere kizobera mu ntara ya Rumonge, igiteramo cya kabiri kibere mu ntara ya Cibitoki, igiteramo cya gatatu kibere mu gisagara cya Bujumbura. Abakunzi b'uyu muririmbyi bakaba bamukumbuye cyane bakaba biteguriye neza ibiteramo agiye kubakorera kuri ayo magenekerezo yimirije. Umuzo uyu muririmbyi mu gihugu cy'u Burundi abenshi mu bakunzi b'umuziki ndundi bakaba bawiteze ko byinshi bivanye nuko hari ibikorwa bigiye bitandukanye amaze gukorera ku mugabane wa Burayi gushika kuri uno mwanya tarasohoka cyangwa ngo bije ku mugaragaro. Aho ni nk'indirimbo yakoranye na Pizzo John hamwe n'izindi gushika kuri uno mwanya bitarashimwa ko zimenyeshwa abakunzi b'uyu muririmbyi The Bunch Boy. Hari collab yakoranye na Uncle Crazy gushika n'uno mwanya amakuru yerekeranye n'ino ndirimbo akaba atarashobora kumenyekana. Ariko si ivyo vyonyene kubera yuko umuririmbyi
Big Fizzo iyo yarari mu Bubiligi akaba yashoboye kumenyesha abakunzi b'umuziki w'u Burundi kumwe nyine n'abaririmbyi bagiye batandukanye bafise ingabirano zigiye zitandukanye harimwo n'iyo kuririmba yuko ihiganwa nanje ndaririmba rigiye kandi gusubira kuba edition ya kabiri nyuma y'amezi 8 edition ya mbere ibaye. Nkuko uwari wese abizi mu mwaka uheze w'2021 harabaye edition ya mbere ya competition ya nanje ndaririmba aho hari abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Mbere umuririmvyi Big Fizzo akaba yari muri jury kumwe nyene na Estanish hamwe na Andy Mwag. Big Fizzo nk'uwari yabaye jury muri iyo competition nanje ndaririmba edition ya mbere akaba kandi yasubiye kumenyesha abaririmbyi canke abantu bagiye batandukanye bafise impano zo kuririmba yuko boza bakiyandikisha baciye kuri isanamu.com aravuga ne yongera kandi avuga yuko hariho abadashobora gutahura ibyo vya isanamu.com yuko bazohabwa rie yaho bashobora kwiyandikisha, agatumirira abana b'ingabirano cyangwa abantu b'ingabirano yo kuririmba bagiye batandukanye yuko batotinya boza bagahiganwa n'abandi kugira berekane ingabirano zabo nubwo batoba abambere ariko bakagaragaza ingabirano zabo. Big Fizzo yongeye kandi aravuga neza yuko bamwe mu bazoshobora gukora neza cyane abazoshobora gutsinda yuko azobafasha ukuri kwami. Ibi ni bimwe mu byo CEO wa Bunch Boy amaze kumenyesha nyuma yo kuba ariko aratangaza neza yuko edition ya kabiri ya nanje ndaririmba igira ibe, ariko atumirira abaririmbyi n'abanditsi b'indirimbo yuko bo kwiyandikisha kugira bazoshobore kwishikira mu iyo competition ya nanje ndaririmba. Nyuma y'igiteramo kizoba itariki 11 kizobera muri Norvege, umuririmvyi Big Fizzo akaba arindiriwe mu gisagara ca Bujumbura kuri airport Melchior Ndadaye. Abakunzi biwe bakaba bafise byinshi barimo kumwishyuza, ariko ibyo byose akazoshobora kugira icyo avuze vuba cyane kuko gushika kuri uno mwanya ntaratangaza umwanya cyangwa igihe ibikorwa byiwe bishasha aheruka gukora azobirekurira nyuma y'indirimbo Hangama aheruka gushira ku mugaragaro. Jewe ni entertainement cyangwa Demana ahanye ni kuri plateau de star.